Kuri uno wa kabiri umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angelique Ndayishimiye akaba asanzwe narongo ishirahamwe ry'abatambukanyi b'abakuru b'ibihugu bo muri Afrika yatanguje isekeza ryo kurandurana n'imizi indwara zo gufungura nabi ku bana bari munsi y'imyaka 5. Ibirori bikaba vyabereye ku kigo c'ababikira kiri muri quartier ya Rohero citiriwe ababikira b'urukundo ba Teresa w'ikarikita. Umushikanganje w'amagara y'abantu muganga Tade Ndikumana avuga ko indwara zifatiye gufungura nabi zahagurukiwe mu gihugu c'u Burundi kuva mu mwaka wa 2010 gushika uno mwaka bakaba bavuye ku bice 13% bakaba bageze ku bice 4.5% by'abana bafise indwara zo gufungura nabi. Abavyeyi bafungurire neza abana babo kuko ico dushima aha mu Burundi ivyankenerwa birahari, abene igihugu baravyirimira. Ikibuze ni kubereka neza ingene bategerezwa kugaburira abana, bakamenya yuko hariho imigwi 3. Harimo ndemamubiri, izo mfungurwa nazo turazifise mu gihugu, hari ibiharage, ubushaza, ibiyoba, amata, indagara, inyama n'ibindi. Hariho nsanganya ngaburo, ivyo harimo ivyamwa, imboga n'ibindi. Hariho ntanganguvu, bigori, bijumbu, bitoki, muceri n'ibindi. Rero abene igihugu batezwa kumva yuko gufungura neza suko bufise imfungwa zikwiye, ahubwo ni kumenya ingene uzihanahana kugira ngo wuzuze imfungurwa zisabwa kugira umwana kure neza. Ikindi naco nyene icubahiro nuko dushima ko muzofasha no guhimiza bene gihugu kugira ngo ivyo vyimburwa baba baronse babifungure neza kandi bafungurire abana neza, kuko turabona yuko hari abene gihugu bamwe si bose biriko biraza usanga umwimbu bawujana ku masoko ntabwo baza kwikenura, mugabo babanza gufungurira umuryango bakurikije iyo mice 3. Ikindi naco nyacubahiro dushima nuko mu migambi yawe mese harimo konsa kugira umwana kure neza, hariho ukonsa ikibondo amezi 6. Haro turashima yuko abene gihugu twokwita bari abaruguru aribo bafise akaroro keza, kuko ibice birenga 90% baronsa abana neza. Hariho nyine icubahiro turana yuko twebwe twize, kuko hari abitiranya gufungura nabi bashobora kuba utafunguye imfungurwa ndemamubiri, ntanganguvu, nsanganyangaburo, cyangwa ugasanga ababize tukunda kwita abanyabirato nabo urashobora gusanga batonkeje abana. Ico naco ni kibazo, kuko umwana ashobora gukura nabi kubera atafunguye, yafunguye byinshi cyangwa ry'amata dusanzwe tubona y'ikizungu. Tugahimiza rero nabize konsa abana. Intara za Ngozi, Kirundo, Ruyigi na Karusi ngo nizo ziza imbere mu ziboneka ko zifise abana bafise ibimenyetso byo gufungura nabi, wari naco gituma zizokwitabwaho cane muri no sekeza ryo kurandurana n'imizi indwara zifatiye mu gufungura nabi. Bivugwa n'umutambukanyi mukuru w'igihugu Angelique Ndayishimiye. Sagaseseshwa rumuri, ikibazo c'indwara zituruka ku gufungura nabi kirahari mu Burundi. Ku matohoza yakozwe n'ikigo kijejwe ibyo kwegeranya ibiharuro kimwe twita Istebu, mu mwaka w'2019 kirerekana ko izo ndwara zibonekeza cyane mu bana b'imyaka iri munsi y'5 mu gihugu. Intara cyane zakorewe ko batoyemwo abo bana bafise izo ndwara nka Ngozi, Kirundo, Ruyigi na Karusi, zikaba arizo zaza kwisonga mu bafise ibiharuro biri hejuru cyane. Zikaba ari nazo ntara rero tuzobanza gufatirako akarorero kugira ngo abo bana bamererwe neza, hanyuma tubandanye no mu gihugu cose. Twagomba kubereka ko iyo ari ingingo yafashwe kugira ngo abana b'u Burundi
bakure bafise amagara meza. Twagomba kuboneraho akaryo ko gutanga umuco kubitiranya ibintu n'ibindi. Hariho abitiranya gufungura nabi n'ikigoyi, haba namba. Ibi ni ibintu bitandukanye cyane, kuko gufungura nabi n'abafise umwimbu ukwiye birabashikira biciye mu gufungura ibidakwije ingaburo. Nk'akarorero, intara twavuze ko zifise ibitigiri binini binini, siko zifise umwimbu muke, suko zugarijwe n'ikigoyi. Hari ikibazo cy'uko abana bafungurirwa imfungurwa zidakwije vyangombwa. Hari n'abitiranya ko gufungura neza ari gufungura inyama, bimwe bita ngo nakaboga. Ako benshi bakunda gufungurira abana bakitiranya ibintu n'ibindi, bazi ko babahaye ibyo kurya vyikwije. Ako kaboga kakaba gakeneye guherekezwa n'utundi tuboga, tumwe bamwe bita ngo ni nyani, imboga z'amababi. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu akaba yasoje ijambo ryiwe asaba umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu ubw'amagara y'abantu n'ubwo gufatana mu nda ko bokora rusansuma mu gihugu cose kugira ngo hashirwe habona abana bafise ibimenyetso vyo gufungura nabi, gutyo ngo bazofashwe. Aho mu kigo c'ababikira b'urukundo citiriwe Tereza w'ikarikita akaba yari yagiye yitwaje imfashanyo zitandukanye zigizwe n'imiti n'ibikoresho vyo kwikingira indwara harimo na coronavirus bifise agaciro k'imiliyoni 40 hamwe n'ibifungurwa bifise agaciro k'imiliyoni 100. Izo mfashanyo zose zikaba zerekeye ibigo 4 bisanzwe bitunganijwe n'ababikira b'urukundo, hakaba ikigo ca Kajaga, ikigo c'Imuyinga n'ikigo co mu Kirundo hamwe n'ico co mw'Irohero cari cagendewe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu.